Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba umurundi uwari we wese gukura amaboko mu mpuzu atangure gukora agwize umwimbu. Yabishikirije kuri uyu wa mbere igenekerezo rya ndwi mu Kakaro umwaka wa 2025 ari kumwe n'umutambukanyi wiwe aho bari baramutse bimbura ibiraya barimiye muri zone Bugarama muri komine ya Muramvya. Akifuza ko imirima yose y'abene gihugu yoba iriko iravomerwa mu gihe cici, agahimbagwa kandi no kubona abarundi baratanguye gukura amaboko mu mpuzu kuko babwirwa rimwe bakumva gatanu. Uburimyi niryo soko rya mbere rikomeye ry'iterambere. Turipfuza rero yuko abarundi bose bobitegera kubera hariho inyigisho mbi zari zarabaye ngo uwize ngo akiri isuka, ngo uwize wese ngo ukize akiri isuka, uwize ntakwiye kurima. Harya ari inyigisho mbi mbere nita ko ari inyigisho y'idayimoni. Ahubwo twebwe abize nitwe dukwiye kwerekana ingene turima kijambere kuko dukoresha ubwenge, hanyuma bajya abandi batize bagaca batwigirako. Kera mwarabona yuko inzara yama yateye mu gihugu kubera twari twabihebeye abantu badafise ubumenyi bwinshi batagira ubuhinga. Muga aho dutanguriye abantu bize batanguriye kurima vyaratumye n'abandi batagira ubuhinga baza kwiga. Akanakanya ko gukebura abarundi bose. Mwaravyumvise ijambo nashikirije nitwa dushaka gutunga hari ibisata bibiri twavuze ko dushira imbere. Amatongo yose atarimye ya leta yoyo ni itegeko dutegerezwa guha amakoperative ayarime. Igihe twarekwe amatongo yose atarimwe tukayarima Uburundi nta gisivya tuzoshora ivyo kurya hanze. N'abandi batari leta ufise itongo atari kwararima niyumvikane no ushaka kuririma bagiranira amasezerano ingene bashobora kumupangira. Hako tubona itongo ataco rimaze ataco riko rirakora ni waba udashaka kuririma riha abandi baririme mugiranira amasezerano. Canke ni waba wifitiye uwundi mugambi urashobora kuvuga uti abarimyi ni mungurire hanyuma jenje kwikorera umugambi n'amahera nkoye ngaha. Mugabo ntitubone mu Burundi itongo ryicaye. Ico nico izotuma Uburundi butera imbere, tuzoba dufise ivyo turya, turonke n'ivyo dushora wa mufuko ucuronka amafaranga. Iryo ni itunga kama turiko turakamisha umusaruro. Irindi tunga kama n'ibirya vy'ubutare. Mwarumvise naho nyene ko tuvuga yuko turya dutangure gukora ku buryo umwene gihugu wese dusanga n'utagira itongo afise akazi akuramwe amahera. None yimvye ubutare hanyuma tukabugura tugaca dushora hanze. Tuza tukubaka amashure nawe abayarosa amahera azojana umwana ku ishure yubaka inzu nziza bigende neza. Mugabo bose ndabwire nta hantu namwe muzokura itunga atari mu burimyi mu gukamisha itunga kama Imana yaturemeye. Umuntu rero azi yuko azovuga ngo nzotungwa na service, ngo nzoba umushoferi, ngo nzoba umunyezamu, ngo nzoba umuplano, nzoba mwarimu, nzoba muganga, amenye yuko n'umuntu wo kubaho ku munsi ku munsi. So umuntu ashobora kuronka itunga azokoresha ejo. Nico ituma nasavye nti nabo bari muri ibwo buzi nibakora ayo masaha 8 ayandi 8 bace bakora ivyabo hama 8 nayo bashake baryame. Mwumvise ko ndahagabuyemo gatatu munsi n'amasaha 28. Fata ukore 8 ukore muri leta, 8 ukore ivyawe, 8 uryame. Dukoze gutyo yambona kazoza tuvango 2060 mu 2040 Uburundi buzaba ari igihugu gitunze cateye imbere byaheze. Nuva mu 2030 turashaka kuba turi igihugu cifashe pays émergent, hamwe wese avuga ati ndifashe. Hanyuma mu yindi myaka 10 kurikira mu 2040 ucu usanga turi igihugu cyamaze gutera imbere. Imana yaguhaye ubwo bwenge ikaguha inkomezi. Niyo Mana izi ninge nuzoronka kandi utarusha ukazoronka ibintu utarushe ntuzovuge yuko ufise ukazoronka itunga utarushe ruba rumuyaga ufise. Nico ituma rero ubonye igize ingorane ntucike intege ku burimyi rero bimeze neza. Naho mu gihe ari mu karuhuko avuga ko kuruhuka atari kwicara canke atari kuja kuruhukira ahantu heza ari guhindura ibikorwa. Kuruhuka so kwicara nawe ndabivuga Imana yaduhaye akanya gatoyi ko gukora.
ikiduha umwanya munini cyane wo kuruhuka. None rero ingorane z'abantu bo kuri iyi si bashaka kuruhuka muri ako kanya gatoyi Imana yatanze ko gukora. Kuruhuka rero ni uguhindura ibikorwa gusa. Mugabo nk'umukuru w'igihugu urazi n'ivyo mu biro mfuma ndabikora ingenda, hajya hariho abaguma babindungikira ngakora, maze amasaha 2 ndiko ndakora ngaca nsimba nkaraba ivy'imirima mu mutwe ca kiruhuko rega mbadakirose nkaha nariko ndasoroma nari mu kiruhuko. Aha nk'ubu ndiko ndabona umwimbu nk'uyu mu mutwe harugurutse. Nk'ubu niyo mpaye umuntu nkamubwira nti nanje ndakurengereje ijoro. Murazi handitse muri Bibiliya ngo gutanga birahimbaye kurusha guhabwa. Marambaza nti mbe none udakora atanga iki? Vuga nk'ubu je ntanze murumva shangira akanyamuneza. Kandi rero mu Kirundi baravuze ngo haguhura n'uwaguhaye, ngo wohura n'uwakwimye. Urumva iyo utanze ni sawa. Aha mu mutwe nca nuguruka nca numva merewe neza. Iki rero ni kiruhuko, guhindura nico kiruhuko. Muga hari umuntu acavuga ngo urumva rero ngo kuruhuka ngo reka nje kuryama, reka ngende i Dubai. Oya, kuruhuka no guhindura. Wahora ukora ibi ugaca uhindura ugakora ibindi, uburuhutse vya bindi, hanyuma ukongera ukazobigarukamo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko mu itoni 4.5 z'ibiraya zatewe biteze kwimbura itoni zirenga 50. Kabaye n'akajyo ko kugendera iyindi mirima yatewemwo ingano. Radio television turakunda cyane